abashinga amateka barongowe n'icegera ca mbere n'icya kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka baragize urugendo barongowe n'abari mu mugwi w'igihugu ujeje gutoza ukuri no kurekuriranira severe ahabitswe ibisigarira vy'amagufa y'abahitanywe n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 yazuwe mu binogo rusangi mu ntumbero kwirabira ivyo umugwi severe ushikiriza uko biri kugira ngo ntibabisome mu maraporo gusa. Urugendo rwatanguriye mu ntara ya Gitega ku ishure ry'imyuga rya komine Gitega aho umugwi severe wabitse ivy'imfata kibanza ibisigarira vy'amagufa y'abantu vyazuwe mu binogo rusangi ku mutumba wa Mashitsi no muri komine ya Giheta y'intara ya Gitega na komine Shombo y'intara ya Karusi. Bavuye aho bace berekeza kuraba ibinogo vyavuyemwo ivyo bisigarira vy'amagufa ku mutumba wa Mashitsi muri komine ya Giheta. Petero Karaveri ndayicariye arongoye umugwi severe yareretse abo bashinga amateka ibinogo bine vyakuwemwo abantu bagera ku 1761 mu kibanza cyo ku Ruvubu ku mutumba wa Bukirasazi muri komine Shombo naho yareretse abo bashinga amateka ibinogo 8 vyakuwemwo abantu bangana 7348. Petero Karaveri ndayicariye yamenyesheje ko aho nyene muri ico kibanza abashinze intahe bavuga yuko hari ibinogo rusangi bine bitarimbwa uko biri musi y'ibivu vyasutsweho mu gihe ariko harubakwa ibarabara ry'igihugu nimero 12 rihuza intara ya Gitega, Karusi na Muyinga. Muri ivyo bisigarira nyene hakaba hari kandi n'amagufa batashoboye guharura kuko asa n'acitse ifu. Muri izo ntahe barose nyene zemeza ko abahambwe muri ivyo binogo rusangi vyo ku Ruvubu na Mashitsi baturuka mu ntara za Gitega, Karusi, Mwaro, Muramvya, Ngozi, Muyinga n'ahandi nko mu gisagara ca Bujumbura. Hamaze kuboneka ibinogo 8 vyatowemwo ibisigarira vy'abishwe 7,348. Ico kibanza c'amaborogo ntigisanzwe kuko ciciwemwo abarundi bava mu ntara zitandukanye. Turasavye inzego zirongoye igihugu bige ingene ho kubakwa hano icibutso cigisha kahise ka Ruvubu kuko turetse abatawe mu binogo rusangi nk'inyamaswa abatawe muri urwo ruzi babaye benshi cane. Muganga Sabine Ntakarutimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yarashimiye mu gusevere ibikorwa umaze kurangura mu gutohoza no kumenya ukuri kubi vyahekuye u Burundi. Ico gikorwa rero ngo kizofasha kumenya ukuri no kunwanisha abarundi. Sabine Ntakarutimana yavuze ko bifuza ko iryo bara ritosubira kugwa kuko biri mu vyatumye igihugu kidatera imbere. Akaba yifuje ko umugwi severe woronswa uburyo bukwiye kugira ngo ubandanye urangura neza ivyo bikorwa. Tukifuza ko umugwi severe nk'uko mwabivuze woroswa ibishoboka byose kugira ngo iki gikorwa mugisozere neza gutyo abana bacu bazokure bazi ko kizira gukora kuri kiremwa muntu. Ibi bintu tubonye rero nk'uko mwama mubishikiriza nk'uko n'izindi ndongozi zama zibishikiriza nagahomera buno twebwe nk'abaserukira bene gihugu tukifuza yuko iri bara ritosubira kugwa mu gihugu cacu kuko ibi bintu ubibonye wese afise umutima ntiyoreka kumva gahinda. Abeli Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka nawe kubwiwe ngo hari hakwiye kubakwa icibutso kimwe ku barundi bose bagandaguwe mu bwicanyi butandukanye bwakozwe mu gihugu c'u Burundi mu myaka itandukanye kugira ngo abarundi bumve kumwe ivy'amabi yahekuye igihugu c'u Burundi. Iki kibanza barimwo sico kibanza babereye kuko ibi kumenya ivyabaye sikosa kandi abarundi bafise uburenganzira bwo kumenya ivyabaye kugira bikunde ntizosubire ibe isomo ibe nyigisho. Nico gituma kumbure n'abashinga amateka leta boko bishoboka vyose kugira ngo hatungane ikibanza kimwe cyo kwegeranirizwamo aba ibisigarira kumbure n'ibindi bizoboneka.
inama nshingamateka rero ikabisaba leta yuko ho kubakwa ububiko bumwe ku bisigarira vy'amagufa vy'amabi yagiye arakogwa mu bihe bitandukanye kugira ngo urunganwe ruzomenye kahise ndetse abarundi bose baheze babone kumwe amabi yahekuye Burundi. Ikindi naco ngo nukugira ivyo bisigarira vy'amagufa bishobore kubikwa neza kuko ubu aho bibitse ari hato kandi hadashemeye. Mwomenya ko muri urwo rugendo hari umutama yari afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega yashoboye gushinga intahe y'ukuntu bakoreshwa mu kuja guhamba abantu baba bishwe ndetse ngo hari n'abahambwa bakikanura. Saa 8 y'ijoro baca batuvyura ngo vyuka rero ngo tubarangira igikorwa mukora abo nabo baza kwicwa ngira ngo bava ngahisizi bakagarukira ngahiriya twebwe nitwe twababuha bahagaze uwo tutakurako nurya bakubise bagasinzikaza ibikamyo bibiri byacabiza bigahini kajya kuri fotokarate bininitse bano nyine twabose bagacaburi